abantu barazi kugendeza. Hari umuntu yavuze ati abantu n'abangushi mugabo ntibabesha. Niwumva ikintu kivuzwe n'umuntu umwe, kikavugwa n'uwa kabiri, kikavugwa n'uwa gatatu, kikavugwa n'uwa kane, n'uw'icumi, n'uwundi, ico kintu uragomba ugikorereko. Abantu baranguha ariko ntibabesha. Nuko umugabo umwe yariko aritemberera mw'ishamba, aza hasanga impyisi yanyagiwe. Iyo mpyisi yariko irasusumira. Uwo mugabo kubera impuhwe nyinshi, kubera yabona yuko iyo mpyisi imerewe nabi, aca yiyumvira kuyifasha kugira ngo ayikure aho hantu. Arayibwira ati reka ndagufashesha uve ngaha hantu, erega n'ubugesera fume ndakunguruza na gatoya. Ya mpyisi nayo utanka ati yo wowe umvyaye nyakugira Imana. Wa mugabo nguyo ayitereye ku rutugu aragenda. Ya mpyisi mugabo igenda inezerewe iteyasha, uno musi ndaronse ikirirenza, ndaronse ico ndarira. Impyisi ntiri ku rutugu. Wa mugabo ahura n'umuntu wa mbere. Uwo muntu aramubwira ati mbe wa mugabo, ivyo nibiki bigufashe? Urashobora kwikorera impyisi marere? Ati iyo mpyisi irakugandagura wa mugabo. Ati iyo yaramaze ibitungwa, yaramaze abantu, aho ayiciye hose abantu baravuma, abantu barayirukako bagakoma induru. None gasha wewe wikoreye iyo mpyisi? Urundi nawe ati wapi, ntacingira, uyu n'umugenzi ndiko ndayifasha, yoca insimbira kwikandya. Wa mugabo arirenganira. Gashitse imbere ya mpyisi iramubaza iti mbega uyo mugabo muhuye avuze gute? Urundi nawe ati reka ahubwo ntakomeye no mu mutwe, ambwiye yuko uryana kandi uhavundya. Impyisi ikirihorera. Baragiye. Bashitse imbere ahura n'iyundi mugabo, aramubaza ati wa mugabo, ibintu vyagufashe nibiki? Wasaze wewe kwikorera impyisi? Iyo mpyisi wa mugabo irakurya. Wa mugabo avuga kwa kundi ati nimundeke mwebwe ntavyo muzi, iyi mpyisi ntishobora kundya kandi ndayunguruje. Nuko wamuhire barabandanya. Wa mugabo nawe arumigwa aribandaniriza. Impyisi irasubira mubaza iti mbega uwo wewe akubwiye gute? Urundi nawe amubwira kwa kundi nyene. Impyisi irihorera. Nuko vyigiwe imbere bahura n'uyundi mugabo, arumigwa ati wa mugabo wewe uri barukwege, wewe uri barukwege, uzuraba utikwegeye. Iyo mpyisi ntigenda itakuriye. Wa mugabo ati iyi mpyisi ntishobora kundya, twavyumvikanye, ndayunguruje. Bashitse imbere ya mpyisi isubira kumubaza iti mbega wewe agira gatatu akubwiye iki? Wa mugabo ati uyo mugabo nta kindi ambwiye yuko uryana kandi ko uhavundya. Ya mpyisi iti wa mugabo mbega wowe uri kijuju, bawemera n'ivyo abantu bavuga. Iti rero banza unshire hasi ndakwereke. Ayishira hasi. Erega nkuko babantu bamuburiye bati iyo mpyisi irakurya wa mugabo, iyo mpyisi irakurya wewe. Ngiyo iramwadutse, iramurya, iramumaririza wese. Sije no hahera hohera uwo mugabo yaze kumva ivy'abantu bariko baramubwira, akica amatwi. Naye ngo agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona. Nuko hajya rero ngo umuganugana kariho. Murumvise yuko abantu banguha, abantu barasakuza, baravuga urusaku, mugabo ntibabesha. Numvise uyu mugani w'impyisi ciye nibuka ukuntu abarundi ata munsi uhera batavuze ikibazo c'imbonerakure.
bate bagabo, imbonerakure ziratugirira nabi, imbonerakure ziragirira nabi abantu, imbonerakure ziriba abantu, imbonerakure ziratoteza abantu, imbonerakure. Abategetsi bati wapi, abona bagomba gucafuza ugwaruka go mu mugambwe wacu, nuko ugwaruka rwacu nagahore. Abantu bati imbonerakure naho zonona ibintu zigafatwa zigashigwa mu gasho, uzubona ziviriyeyo kubera gukingirwa ikibaba n'abajejwe intwaro. Abantu bamwe kubera bigombera agakate, bigombera utwo bafungura, bakavyemeza bati ivyo nivyo imbonerakure nta makosa zikora, uko nukuzibeshera nukuzicafuza. Ishambwe gisata c'agatakazi na muntu, umukuru w'umugambwe Codebu hasaba inzego z'ubutungane n'abajejwe intwaro gufatira ingingo ruhasha imbonerakure zica zikongera zigasinzikaza ubuzima bw'abanyagihugu b'inzirakarengane. Ivyo abishikirije mu gihe imbonerakure zitatu zo mu Gacimbiri Muragi zone Gisanze muri commune Gashoho iri mu ntara ya Muyinga zicishije amahiri ku munsi wa mbere umunyagihugu azwi ku izina rya Burundi mu ntara ya Kirundo, naho izindi mbonerakure zikaba zarasinzikaje ubuzima bw'umunyagihugu, mbere ziranahabwa n'umutahe uvuye mu gipolisi kuri brigade ariko ntizawitaba haraheze hafi indwi. Nibizi Kefa amenyesha ko ingendo y'izo mbonerakure ihinyuza ko ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ko igihugu gitekanye atari ivyo, ahubwo abakora ayo mabi bakaba bagaragaza ko atakwihanganirana kuriho mu gihugu. Muri no minsi turashishikara hibonekeza ubugizi bwa nabi bufatiye ku mvo za politike, aho hariho abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi usanga bariko barakubagurwa, ingoro z'imigambwe zikabomogwa n'ibimenyetso z'imigambwe bikononwa hirya no hino. Ivyo rero ugasanga biriko birakorwa cane cane n'ugwaruka, bamwe mu gwaruka bahurikiye mugambwe uri ku butegetsi, kandi ivyo bikaba mu gihe nyiricoro mukuru w'igihugu yaramaze wese ashikiriza ko ashima yuko hariho icuka ciza, abantu batekanye imbere y'aya matora. Icambere twovuga nuko iyo ibintu nk'ivyo bikozwe n'abantu bari mu mugambwe uvamwo umukuru w'igihugu baba ariko baramuvuguruza, tukibaza mbere yuko abari n'abantu ku ruhande rumwe batinya amahinduka kuko babona ataco bazokwereka abanyagihugu turitse amatora, ariko ku rundi ruhande ushobora gusanga ari n'abantu mbere bagomba ko berekana ko ivyo umukuru yavuze atari vyo. Aha rero twe twosaba ubwa mbere yuko abarundi batokangwa n'ibintu bene ivyo, bakabandanya bariko kurondera ko ibintu bihinduka, ko niko vyama biza biragenda rimwe rimwe tugize amatora. Ikindi twosaba inzego zijeje intwaro n'ubutungane kuza barabuza abantu bene abo, kuko baba bariko barakora nabi, bakorera nabi igihugu, bakorera nabi n'imigambi bavamwo, mbere bavuguruza n'umukuru w'igihugu. Tugasaba nabo bantu bakora ibintu bene ivyo yuko nabo kwibuka yuko igihugu ari ca twese tugisangiye, kandi yuko inyuma y'amatora abantu bashishikara babana, mbere naho bazoshika bagasaba umugambi urimo ntibatsinze bazoba bakeneye gushishikara babana n'abandi. Arico gituma rero ubugizi bwa nabi nk'ubwo buhagarika. Nuko ibi rero nta munsi n'umwe bitavugwa bati yamara imbonerakure ziriko zirakora amabi, imbonerakure ziriko ziragirira nabi abantu, imbonerakure ziriko ziratoteza abantu bamwe bakarahira bati uko nukubeshera imbonerakure ziratekereje n'agahore ntiworaba, ariko by'ukuri baba bivugishwa n'ukugomba kwironderera ico bafungura. Abantu nk'abo ntibantirumve ko aho uri kuranyumviriza ntushobora kuba uri muri bantirumve ko, ushobora kuba uri muri abo bavuga ngo imbonerakure ntimuzasubire kuzibeshera muzicafuza ziratekereje. Umukuru w'igihugu wewe yaravuze ngo hageze mu matora
ngo imbonerakure bazagiriza yuko ari binywa amaraso, ngo umuntu agomba kukugirira nabi wakwitiranya n'igikoko. hariho abantu batanguye guteranya n'ubu, ejo mw'isengero bazobasomera ikintu bababwire ko muri abicanyi kandi muri abakiristu babo. iyumvire ngaha nimumbwire ngo imbonerakure ngo ziriko ziratoteza abari mu yindi migambi, nimumbwire. ariko ejo bazobabwira yuko imbonerakure ngaha iwanyu ziriko ziratoteza mu yindi migambi, ejo bazobabwira. hariho ijambo bazobasomera ejo mw'isengero riza kubateranya, bashaka gusubira kutuvyimvya imitima kuba babigira mu 2015. muribuka 2015 ivyavuzwe, muribuka wavuze ngo tubaye abaje, muravyibuka wariwe ngo siwe. birumvikana twamutora imyaka 5, iyo myaka 5 iraheze, handitswe yuko ashobora gutwara iyindi myaka 5. niyo abatubwiye vyiza, egome turashobora kumwongera iyo myaka 5. mugabo mu mategeko aje ubugira gatatu akavuga ati egome jewe n'ubu ndacashaka gutwara, naho yewe yatwaye neza, twebwe ntidushobora kumutora, kuko atarekuriwe kwitoza, murumva rero rwaruka rwacu bavyeyi mbona mwaruherekeje ko nabo bitoza ntibafise uburenganzira bwo kwitoza ku nguvu, cyane bakitoza kuko batuguze, kuko baduhaye impera, kuko batwemereye ibi n'ibi canke biriya. ntibafise ubwo burenganzira, erega uko niko kwatugira abaja, none nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we. iri jambo yarivuze ico gihe, ariko muharure imyaka imaze kuhaca, none ivyo yavuze nivyo canke sivyo? nuko reka tubandanye wampaye inka. none ubu baratanguye, babonye ko amatora ageze, igihe sa ryabo rirageze cyo kuducanishamo. none izo mbonerakure muri CDF umenga abarenga 85% n'abakatolika. none ko batariko baravuga w'imbonerakure za katolika zamaze abantu, nibavuge bati imbonerakure z'abakatolika no kuvuga ekeza katolika iri kwica abantu, mugabo cyangwa ngo CDF iri kwica abantu. CDF igizwe n'abakiristu, Imana twayaye ikibazo cyane. nimwiyumviye umuntu w'Imana ari we yarajejwe kutwungira imitima, kudushira hamwe, niwaza kuvuga ngo ujya n'umwana mubi, ngo ujya ni mwiza. ivyo bintu mw'ijambo ry'Imana ntaho ndasoma aho bigisha kuvuga ngo ujya ni mubi n'umumenzi, kuko na Yesu ariko atwigisha avuga ati kunda abasi banyu, sabira ababahama. none ubu byahindukiye aho mw'isengero tuja kwiga ngo bajya ni babi banyu n'abagesera. ejo muzovyumva mw'isengero, ejo muzovyumva azobasomera. uwuzovyemera n'akazi kiwe, uwuzovyemera akabona imbonerakure nk'umwicanyi. hari ibintu burya iyo umuntu ashaka gutegura ubwicanyi nabwira ingene agira, abanza kwita umuntu ikinyamaswa, akamwita igikoko kugira ngo uzomubona wese amwikureko. ivyo bintu bariko baravuga ngo imbonerakure ngo ziriko zitoteza mu yindi migambwe, bariko bashaka yuko abo mu yindi migambwe batangura kwitanga umwasi. bariko barakubagurwa, ingoro z'imigambwe zikabomogwa, n'ibimenyetso vy'imigambwe bikonono hirya no hino. ivyo rero ugasanga biriko birakorwa cane cane n'ugwaruka, bamwe mu gwaruka bahurikiye mugambwe uri ku butegetsi, kandi ivyo bikaba mu gihe nyiricure mu kw'igihugu yaramaze wese ashikiriza ko ashima yuko hariho icuka ciza, abantu batekanye imbere y'aya matora. icambere twovuga nuko ibi twabibumvishije,
rero kubona abantu baguma bavuga bate bagabo bagabo imbonerakure zirazigirije abantu, imbonerakure zirica abantu, imbonerakure zirasahura abantu, hanyuma abategetsi bakaguma bazishigikira bavuga yuko atangorane, bavuga yuko bo bashize Imana imbere, batekereje aragahore. Aya majambo muze muramenya ingene muyafata, aya majambo y'abanyapolitike muze muramenya ingene muyafata. Ikirukuri coco nuko imbonerakure zitwara nabi, imbonerakure umengo ziri hejuru y'ubutungane, naho zonona ikintu bakazifata bakazipfunga mu kanya usanga zasohotse zigasubira gutera ubwoba babantu bari batotejwe canke bari bahohotewe. Bo mu gwimo go mu 1993 kuduga harabayeho ugwaruka rw'abasanze sheke hari ku ntwaro ya Buyoya. Ugo gwaruka gwarica rugakiza, voilà, rutakugomvye waca rukwica, kandi gwari rumaze kwica abantu batari bake aho hari ku ntwaro ya Buyoya. Kandi birashoboka yuko ku ntwaro ya Buyoya abategetsi bigenza nk'abategetsi ba kino gihe nabo nyene barashigikira urwo gwaruka, voilà. Ukuntu rero wahavuye rurangiza urwo gwaruka ntavyo nibuka, kumbure abantu muvyibuka mwovuga ingene vyarangiye, voilà. Perezida Buyoya yarahavuye arabona yuko urwo gwaruka rutobandanya rugira ivyo bintu. Muzobaze mwese ingene abitwa basanze sheke barangije, ndizera neza yuko muvyibuka, abatabizi muzobibaze, muzobibwirwa. Gwarangije nabi, abatapfuye babaye abasazi, abagize amahirwe barashoboye gukira. Rero abantu baguma bavuga bate bagabo imbonerakure zigenza nabi, zirica abantu, zirasesa amaraso. Amaraso arahuma, kandi iyo usheshe amaraso bitebe bitebuke iherezo ryawe riba ribi cyane. Rero reka tubihe umwanya, ariko ico nohanura abantu boreka kwigenza nkuko bahohotera ubuzima bw'inzirakarengane z'abanyagihugu. Amajambo nkamwe naye guma garuka buri munsi bisigure yuko abantu bataba bariko barabesha namba na gato. Nuko kibwirwa n'icumva cerekwa n'ikibona, ngo aramegwa ntamagwa. Reka ngarukirize ngaha, Imana nibahezagire mwese. Ntimwibagire kugira subscribe, ntimwibagire no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo ivyigwa bica mu ishure ry'abarundi bose ntibibacike. Ahasigaye natwe bananize gwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.